Lucas match ya Dinamo na Cape Town Tigers wararonsa amahirwe yo kuyikurikirana wari he wari kwirabira jewe ku ruhande rwanje no sinobabeshe gorukino ntago nakurikiranye kuri TV kuko narukurikiranye jewe ku mbuga kuko ibibazo by'amatara babizi sinaronsa akaryo ko kwiraba mugabo nagenda kurikirana nyene bagenda barabivuga ko ama groupe menshi tuguhurukiyemo bagenda baravuga ingene ibintu biko genda biba hirya no hino nkuko Yves yabivuze rumwe mu rukino benshi babiteze kandi murabizi yuko Canal yavuye ibivuga kirikare yuko izo nkino zizoca ku masana meza cyane ya Canal tunabashimira nabo kuko benshi bari biteze navuga kuraba zino nkino kujya twaravye urukino rwa Cameroon n'u Burundi mu mpira w'amaguru ego rero byari nziza cyane kumva yuko ku masana mu meza abantu borukurikirana ikibiriraho ekipe yacu twagiye turabona ingene yagiye yikomeza anivyo ku ruhande rwa Dinamo byaragaragara neza yuko ko rabizi ko nta makuru menshi twagiye turaronka ku ruhande rwabo ngira yari nka kwiziganyiriza ivyo navuga ibyo bazokorera ko hariya muri Pretoria mu gihugu ca Afrika y'Epfo ni ekipe ubona yuko yari yisuganyije bikwiye gurabakinyi hirya no hino abakinyi b'abanyamahanga benshi mbere ubona neza yuko ikintu kimwe nagiye numva benshi bahuriza ko ati nimba twarabonye ekipe abakinyi Dinamo iza yaraguze bano bakinyi bobo benshi numva bose babahuriza ko bavuga bati nabakinyi beza bigitangaza bari ku rwego rwiza rero urumva n'urukino nuko nko twabivuze n'ubundi Otobo yategerezwa kuba ari umwe aheka abandi kuko wewe iranye nabakinyi ari muri ino ekipe imyaka nk'ibiri cyangwa imyaka nk'itatu no nibaza kweza uyu no mwaka ugira kabiri umwaka ugira kabiri nkuko nyene vyamwa biba ni waheka ekipe afashanije n'abandi gusa nagiye kubona gusa ikintu cyahindutse hari abakinyi muri abo bakinyi bashasha nagiye mbona umengo baramenyeranye mu mwanya muto n'abakinyi baje babasanga rero nico cyatumye novuga ekipe ubona neza yuko si Otobo wenyene yatsinze amanota menshi yagiye ayasabikanya abagenzi biwe no baramufasha gutsinda iyo rero nkavuga nti yari resite cyane ku ruhande rwa Dinamo twarasavye kenshi hirya no hino je nibaza ko nagize n'umwanya kurondera ku ruhande rwa Dinamo kugira ngo baze batubwire ingene bitegura wabona neza yuko tifuza yuko ibikorwa byabo bija hagaragara bati umwanya utaragera ngo mutubone mu kibuga cyarazira yuko turonka ivyabo uburyo amantrebe ko barabangere ama match bari ko barayategura yo ku mugabane novuga hariya mu gihugu ca Afrika y'Epfo rero ku ruhande rwanje kwari ugushima gusa nivo gusa nabonye benshi bavuga ati hariyo taye zimwe n'izindi ubona mu mugu ukavuga ati izitaye umuntu ageze mu nkino nk'izi mpuzamakungu urabona neza yuko haraho agahaze nk'abakinyi bari bitezwe petetre uno muhungu Giberi uno mumenere ntihagaragaye cyane nkuko benshi bashobora kuba bari bamwiteze ariko kandi umuntu akacagerageza kuvuga ati nivyo abamenere kenshi nibategezwe kuba bafise igihagararo abakoresha ubwenge ko ari abakinyi bakiri bari batoravye nka Stephen Curry si ntaga barafise mugabo uravye amanota atera ni watsindira ekipe yiyo manota menshi gusumba abakinyi baba pivo canke ibi bigatanya rero nibaza ko yari iyo weekend nziza na cyane ku mugwi w'u Burundi waduserukiye ivyo je narutenye muri no weekend nuko je ku munsi wa gatandatu ku muhingamo nagiriwe ibako ryo guteramira ahantu bita kuri Nueva Vista Nueva Vista ningaha munsi ya Vemari hariho rero ikibanza gishasha kiri hakurya gato yibarabara niramana n'umuposi wawe yitwa Juvenal Hajayandi ndanamuramutse mu sportif akunda inkino cyane twari ko turabana match rero ya Dinamo na Cape Town Tigers byukuri abari aho bose bararyoherera urukino cyane gose cyane byari ibintu bimeze neza ukino rwari ko rubangabangana no kwa Arsenal imachi bagiye muri mita ya Cape Town na Dinamo twararonsa akajya ko kuraba match ya Arsenal gatoyi nibaza ko nari gitsindo cabonetse muri bakiri muri mita igitsindo ca Kai Havertz igitsindo cabahaye itsinzi rero byari bimeze neza shimire no vuga abantu bari hanye kuri ico kibanza ca Nueva Vista mujira wabo yitwa Musirimu nawe n'umuntu akunda cyane gose ivy'inkino rero byari byifashe neza turaza kugaruka gato ino vuga
kuvuga kuri kubyaranze uru rukino ariko kandi ni byinshi biriko biravugwa cyane gose Dorcas uruhande rwa Dinamo baza wanashima ko tunagira ko tubihera ko ni ikipe ya Dinamo urukino rwabo rwa mbere ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha neza na neza imwe z'ijoro niho gwatangura kabona rero yuko rwari urukino rubahuza na Cape Town Tigers yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo hariya singo bwa mbere novuga no migwihuye kuko no muri Elite 16 bari banahuye match yagenze uko abantu benshi kumbure bari bavyipfuza ariko uko biri kose abantu benshi ntibari biteze ijana kwijana yuko Dinamo iza guperforma kujya kuna imbere ya Cape Town Tigers byukuri kuba yaritwaye neza nka kujya uduce tune twose ituyoboye equipe ya Cape Town Tigers itaje imbere na gatoyi ariko kandi ukabona neza na neza yuko harageze yaho difference iba nyinshi y'amanota kuko nibuka neza na neza mu minota nk'ibiri ya mbere Dinamo yari yagiye imbere amanota 11 no equipe itaratsinda n'inota na rimwe amanota 11 no equipe itaratsinda ariko muri karta ya kabiri vyigeze kuba na difference y'amanota 200 voilà baragerageje umengo muri 3e karta barakuramwo difference y'amanota bashikana nko kuri difference y'amanota 5 ariko byukuri warabonye neza yuko noneho muri karta ya kane Dinamo yaje kurangiza akazi boroherwa cyane gose mu rukino abantu isinzi barashimishwa no vuga na performance iyo rero iba insinzi ya Dinamo ya mbere itagabanyije noneho bitanga icizere no vuga ku rukino bwabukiye rwabo ku munsi wa w'Imana bwaca Dinamo ikina nino equipe ya FUS Rabat yo muri Maroc ariko kandi Dorcas iyi match yo ku munsi w'Imana ntihavuye iba ngibaza neza yuko abagiye batandukanye bagiye babikurikirana ku mbuga zitandukanye ingorane yibonekeje niyahe nuko wanashima n'imbere y'urukino rwa mbere rwo ku munsi wa gatandatu harabaye no vuga kabazo ko gutahuriza no vuga ku vyapa canke kwambara imayo no vuga iri ko no vuga logo canke ivyapa by'umu sponsor canke by'umufatanya wikogwa wiriya higanwa byo navyo icyo cyapa naco sikini ni cyapa cha Visit Rwanda nibaza neza yuko muri make bivanye no vuga nuko kutumvikana ko hambagwa no vuga imayo ziriko no vuga ivyo byapa ari byo byanatumye wanashimana n'urukino rugira kabiri bidakunda yuko equipe ya Dinamo irukina nivyo nibaza ko reka duhere mu kibuga kuko urukino nyene vyabaye ivyo mu kibuga nkuko Alonso yari karabivuga mwavuze ko ino equipe ya Dinamo yari yarahuye na Cape Town Tigers muri Elite 16 difference mengo yari inota rimwe sinibuka neza difference ariko yari yamanota make yari rimwe mugumengo yari niyo yatsinze ahubwo twikalifiye dutsinze Tigers nyene ibintu nk'ivyo gusa ntiyari match yoroheye Dinamo yari itandukanye cyane n'iyi yabaye ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu Alonso kino kimwe credit ya mbere nko twagiye tubivuga Dorcas Dinamo yararokrise irokrita neza cyane urabona Alonso mumaze kwikalifiya muri no bale amahiganwa arabaha amafaranga y'ukurokrita abakinyi umva bale baba bifuza yuko Dorcas imigwi yose iza kuza itanga ibishemeye no kuvuga habe competition bafasha rero iyo migwi kurokrita ku buryo umugwi uza gukina n'iyindi atanivo isumba sumbana ihari Dinamo rero kandi Alonso razi ko Eurocrita harawukoresha uburyo nabo ugasanga urokrise nabi akicagaragaye kuri Dinamo Dorcas barokrise neza cyane abakinyi beza hariyo nk'abagabo uretse Otobo wamye bivuga kuri ko bakinyi bahora muri Dinamo umukinyi wo muri Dinamo tumenyere muri aba bakinye championnat yo ngaho uwaronse iminota myinshi wanashima ngirango yasubirijwe na gake Alonso ni Otobo wenyene
Richard niwe yamukurikiye muga nawe wabona ko azagakemo kandi yitwaye neza uwitwa Gibere we yahunyoyeyo twese twasenga tutariko ntawo musubiza iyo amukuye kubera iki bimwe bavuga nitaye hariho taye ubona nari amahiganwa urabona yuko ku muntu nka Gibere kabisa ntaco byo mufasha taye ni nto cyane uri kuraraba abakenyi ba Tigers uri kuraraba n'abakenyi ba Dinamo warabona yuko ari talentuwe nta muntu numwe ayobe ubushobozi bwa Gibere mugabo yapfuye guhunya igice gikurikira Yves muri basketball biroroshe nariko ndavuga kuri Stephen Curry kuko umaze kuba uzi yuko ufise taye ndakupermeta guvuga guca muri ivyo bihome bisho guseka hirya no hino ucukoresha bwa bwenge haya amalance ya kure amalance ya 3 points nivyo bica bishoboka rero nibaza ko nivyo rabizi abakinyi benshi burya nawe ni mushasha muri ino equipe burya ntavuye muri runani aja muri Dinamo ngira nakanya ko burya bizomusaba umwanya wo kumenyerana n'aba bakinyi kuko rabizi muri equipe bagiye batwaye ngira abakinyi batanguye ku munsi wejo w'abarundi yoba jewe ukuntu je nabi 5 majere batanguye burya harimo babiri harimo Richard harimo nawe hakaba nabo banyamahanga tuvuge batatu ko Tobo wewe yategerezwa kuba arimo kuko numwe abo bakinyi bizera cyane kandi amaze je ndiko ndaraba bajya Dinamo yonyene ndiko ndayiraba narabona ko atamwanya afise uko nukuri uri kuraraba bajya bahungu Dinamo yarokrise neza ariyo uri kuraraba na performance zabo Israel yarabarushije Israel match yose yagize amanota 21 robo 13 na interception zine kwa kuntu nyerusimba yo mu kabarura hari umunyamerika yitwa Brighton Hopes nawe gene yo biro kritima nziza twabonye nivyo afise niyo gabari cyane ni n'umukinyi muremure urumva aza gufasha ibintu bikomeye cyane muri novuga ku ruhande rwiwe na cyane ku ruhande rwa rwa Dinamo twavuga yuko nuno munya Sudan yitwa Dieng nivyo nariko ndakubwiye ukuntu bagiye banarusha n'amanota de toute façon apare itaye ya Giberi twavuga yuko peut-être je ku ruhande rw'iwanje sishira amakenga kuvyo ashoboye ahubwo nshira amakenga ku mwanya muto yamaze kugira ngo amenyerane n'aba bandi kuko naba tuko turavuga bano bakinyi b'abanyamahanga bavuye muri za Grande Bretagne muri Amerika na hehe hose nabo nyene nakanya gato gusa bano nidutangaye kuba hari ahandi muri Afrika bamaze kuja gukina yo za ball urabona uyu unye Joe Gibert turiko turavuga je uko mbona uko nabonye match yo ku munsi wa gatandatu woba yaratumye ataronka umwanya ukwiriye n'uyu mukinyi yitwa Dieng uyu niwe mumenere yambaye nimero 2 niwe mumenere ubona ko ujya muhungu wa Madrid yambaye nimero 2 ubona ko yagoye cyane gose ya equipe ku buryo umenyereza nico nise ko wabona ko atamwanya afise vraiment Gibert yagoye cyane gose babwirizwa kumuruhurira kuko none yo kintu iminota 40 yose nibwo bamurura babona yuko bamurura umwanya muto w'umugabo erega Dinamo yarokrise benshi ashwa kuruhugirirwa akaruhurirwa n'utari Gibert yego wanashima yaragira izo alternance zarabaye gusa ico je nakunze Alonso nukuda force ibintu nukuda force ibintu ukavuga uti twebwe umukinyi wese Dinamo yarokrise tumufata nk'umukinyi wa Dinamo uza kugaragara kwa arusha wundi reka bari wakina tutabanje kuvuga ngo uyu ngo hari giye abantu tugira kantu ko gufyonderako kanatsinda no mumenyereza bafise mwiza no mu Faransa ari hajya kugira ngo akoresha iyo professionalism ico kintu doreka ku masantima ico kintu doreka se kavuga ngo kumenyerana eske ntuzenya uyu Gibere nabajya bahungu bose babaye recruiter ninda menye Dinamo kurusha abandi de toute façon aba Yves yaba Otobo ni match yiwe novuga international mpuzamakungu bazoba bahuriye mu kibuga ahubwo rero bujyana iko ndavuga ku ruhande rwa Gibere rabana Richard nawe yari parmi abakinyi batava mu kibuga batsinze n'imiburibura amanota 10 muga mu banota 10 nawe ntiyakinye iminota myinshi gusa ukompaye umwanya wa Gibere nuwa Gibere w'umwanya we usa no kumengo nta nuwo yakinye nibaza ko atani minota 2 yakinye ariko Richard Alonso warabonye ko yaje nka 2-3 kandi Gibere Richard ntabwo yakinye na iminota ya Alonso warabona yuko arinjiye ntiyononye mugabo warabona yuko bajya bahungu bo batanguye nibo beza dufise nta mukinyi numwe wabona mubo
mu bariko bakina iminota myinshi ariko aradeseva raba nkuru ruhungu rurujya runya Senegal Gay umukinyi mwiza cyane muremure Maktar Gay umukinyi mwiza cyane aba ba Williams donc warabona Dinamo Dorcas ukavuga ati iri ni iteka ico nabonye coco twavuga twagiriyane ikintu cyataye Alonso muri ari yamahigana kirakonta gose wabona arabagabo bagera hariya kandi bahanganira hariya nyine akantu ko buhinga utafisi yo taye udafise urabona giberagiza kutaba muremure ariko kandi na gabari si kirenga si kirenga n'umukinyi mwiza mugura abona a un certain niveau aradisparaître gusa ikindi nariko ndabona kuri runo rukino sizi ko mwabonye abakinyi bahashije intsinzi presque n'abakinyi b'abanyamahanga gusa aha rero nariko ndibaza burya iki nikica cerekana ugwego kwa basket y'abarundi dufise nivyo abadufise bagiye hariya ndwi mengo bahagiye ndwi muri batanu b'abanyamahanga muri abandwi nitwigeze tubona bano ba Arvin nziza nka kapitene ashobora no kuronka umwanya muto iki naco kirafise ku ruhande rwanyu ico coba kiko kirasigura nandi ku ruhande rwanje ndabona neza yuko bano banyamahanga kujya bazanye umumenyereza w'umunyamahanga kakandi ko kuvuga ngo bakamwana wa mama uruwa ngo abanyamahanga bashiraho umuntu babona neza yuko ashobora kubashikana kuri objective tutavuga yuko barundi badashoboye mugabo hari umunyamahanga aza nawo nyene muri equipe ukavuga ati uyu kabisa aranduta nivyo vyagaragaye kuri bano bakinyi baraye bahesheje intsinzi ngo wa Dinamo kuko urabona neza yuko bari ku gwego runini novuga urwego novuga gwizi nkino novuga za nyuma za ball rero nibaza ko Alonso nikibazo watu wajije tugitangura ubwo twashaka guhera hasi turabe mbega mu gihe ino equipe yerekanye ibintu bikomeye nk'ibi bakaronka amanota menshi basumbije novuga equipe ya Cape Town Tigers ku manota 86 kuri 73 manota 13 baraye babasumbije ku munsi wa gatandatu tuvuge yuko n'uruhombo equipe nk'iyi Yves abantu benshi bari biteze kwibona ishika no kukanyuma ishika no ku rukino rwa nyuma bakaviramwo ngira ku biharuro mwebwe kubera defete zingaha zitatu mwebwe kubera defete zibiri mwebwe kubera ibi nivyo bitumye mudashobora kubandanya kuri ya nivo novuga yo mu gihugu cy'u Rwanda kuko iyi ni nivo benshi biteze kubona uburundi hariya muri bare iyo bera hariya kuri arena yo mu gihugu cy'u Rwanda rero nk'ibijya wari kuravuga benshi baratanga ati turabonye makete hirya no hino aya makete rero uburyo wabisiguye uti logo kuko mujyana ariko ndaraba ariyo amarogo ariyo ama sponsor menshi nabonye yafashe mu mugongo rino higanwa ya bar ariyo nkishira mu gindege ya Rwanda naryo nyene ririmwo nama sponsor atandukanye nabonye ino brand ya Jordan Nike ya Jordan uno munya America nawe nyene yagize ico fashion novuga ngo guterera novuga nka sponsor yiwe muri zino nkino ziko zirabera muri gihugu ca Afrika y'Epfo rero muri ayo makete nibaza ko sizi ko umuntu yo yacako hirya no hino kuko ni ibintu twese twabonye turatanga tuvuga tuti mu gihe tuyarezime turatu bivanye novuga ni ryatangwe gushika donc bivanye novuga na yatanguye hama yo kwishura ibintu nk'ibyo kugira ngo abantu bagerageze gutahura novuga ibyo ari byo bo nivyo ni na makete yemeza kuko ni no match twabonye ko Jesse nari naravye yo match muga muhengira mwana iravye nabonye hariyo utokola ni twovuga ko ari utokola yo gufuka yo brand ya Visit Rwanda bo Jesse rabenye impamvu byabaye kujya nabonye amafoto bashirako akantu kakazinga atiraba Visit Rwanda nibonetse ku mamayo y'igihugu cy'u Burundi mbere turabona hirya no hino makete mbere no muri Febabu barahavuye barandika bavuga ati abarundi mugirizwa namwe nyene kwiyubara nimukoresha iyo brand ya Visit Rwanda ngo igaragare ku mamaye yanyu turabemereye gukina mugabo atari iyo brand ya Visit Rwanda itegerezwa kuba igaragara canke ivyo vyandiko vya Visit Rwanda mugabo uko bimeze kose sponsor Yves nibaza ko abantu baja mu higanwa bazi ama sponsor peut-être abagize novuga competition runaka rero kumva yuko hariyo icapa runaka cha Visit Rwanda kitategerezwa kuboneka ku mpayo y'u Burundi
ariko kandi tukaba tuzi neza yuko Visit Rwanda hari uburyo ishiramwo novuga muri izo nkino rero kumva yuko abarundi bategezwa gukina ubwa mbere bazifuse ico carapashije kirakunda urukino ruraba mbere baranarutsinda ariko benshi babiteze kumenya mbega biraza gukurikira iki mbega ko hatagaragaye iyo rogo abatanze ubwo buryo bwabo kugira ngo iyo rogo n'ubundi igaragare muri izo nkino baraza kuvyakira gute rero mu nyuma rero niyo twaca tubona ikete riva muri Febabu niko ndaribuze hafi rivuga yuko naryo nyene rumva ryaza rishimangira yuko iyo Visit Rwanda itogaragara ku masanamu na cyane cyane ku mamayo baza gukoresha muri urwo rukino ariko urumva ko mu nyuma byavuye bifata iyindi nzira mugabo kandi inyuma ya Febabu kuvyandika haraciye hirya no hino kuko twibuke ko inyuma y'urwo rukino Sebarundi Ndayishimiye Evariste Perezida wacu w'igihugu yavuye akeza iginovuga Dinamo ati turashimye cyane ku ntsinzi mu hejeje kwerekana n'ukuri n'iteka rikomeye cyane na cyane ku gihugu cacu ariko mu nyuma Alonso na Yves tuzatubona equipe reka nibaza ko tworisoma kugira ngo tumenye reka tubigende kimwe ku kindi reka duhere kuri ya Febabu reka tugende kimwe ku kindi mugabo duhereye aho ibintu bijanye na bijya bintu byose byakurikiye byahereye reka je ndafise sinzi ko ufise hafi Javis yo muri Febabu ahubwo nyene vuga ijya Febabu kuko niryo ryabiteye byose bon aravuga ngo objet proposition excellence messieurs les représentants à part la présidente de la fédération de basketball a l'honneur de vous adresser cette correspondance en vue de proposer à la FIBA que le club qui participe au BAL saison 4 de jouer avec leur propre maillot sans la mention du logo du sponsor. Au cas contraire, nous recommandons au club Dynamo de ne pas livrer leur match. Nous sommes ouverts à toute autre proposition de votre part pour pouvoir livrer nos matchs. Comptant sur votre habituelle compréhension, nous vous prions de recevoir nos salutations, les prix sportifs à Bujumbura le 9 mars 2024 pour la Fédération de basket Jean-Paul Manirakiza, président Umukono Febabu. Rero muri nokete yanditse avuga ati nico ndiko ndaba yego Monsieur le Président ngo abo muri FIBA nyene oya nibaza ko ni kete yandikiye abakinyi bo muri nani Dynamo kuko urumva ati par la présidente de la fédération à l'honneur de vous adresser cette correspondance en vue de proposer à la FIBA que urumva bashaka asaba yuko mwege timu yaherekeje equipe ya Dynamo muri hiyo mu gihugu ca Afrika y'Epfo turabasabye yuko mwobwira FIBA yuko biremewe yuko mukinisha mamayo atarogo nimwe ya sponsor igiye ko amamayo yonyene mwavanye nga mu Burundi bariko ivyapa byo nga mu Burundi amasponsor yo ngaho iwacu mu Burundi ariko apana amasponsor yo muri FIBA basinyiranye n'ibindi n'ayandi mashira hamwe yemerewe kuja ku mamayo mutegerezwa gukinisha mu gihe bidakunze rero yuko FIBA itabemereye yuko ayo marogo yabo aja ku mamayo yanyu turabasabye yuko match zabo koca muzihagarika sawa reka tubanze tugarukire ngaho Perezida wa Federation yandika ivyo yarazi bigiye gukurikira hamwe ivyo yasavye bidakunda oya vyoba uko kuko ico yasavye nico cahavuye kiba donc bakinye atalo match ya mbere naho nyene ni faveur ya FIBA kuko babwiye ati iyi match reka muyikine iyi logo ifutse ariko match kurikira ariko izindi match nibizogenda kumbure kugira ngo twige iki kibazo cyane kumwene mwebwe mudashobora kuvuga kwambara mamayo ariko iki cyane ukiri kuri ico kuki uyu munsi kuko nabonye bace bafuta gusa Visit Rwanda bishoboka ko hari izindi sponsors zari ziri kuri ya mayo
uyu munsi nivyo kuko bari babujije nuko nyene tutegereje neza turabe neza mbega ku mama hari ko yo visit Rwanda gusa bategerezwa gufuka cyane hari izindi zose ariko ndaraba ndavuga nti uko bimeze kose sponsor nazibabwiye si visit Rwanda yonyene hariyo zindi sponsoro zitegekanijwe muri ino tournoi ya BAL zabwirizwa kuja ahagaragara ku mama y'abakinyi ahantu hose kugira ngo babafatanya bikogwa uburyo bwabo baratanze hariya muri FIBA bugaragazwa ku masana muri badukoresha Canal Plus umuntu ari kuri Canal Plus abona ati hariyo agence de voyage tel hariyo iyi company yi ari yindi bakabibona kuko burya umukinyi mu kibuga abariko yerekana vuga abariko ra projecta za sponsoro zagiye zirasahiriza kugira ngo ino competition ishobore gushikako rero nivyo nako ndibaza kuki gusa hacafukwa uruhande rumwe visit Rwanda kuko urumva izo sponsors zindi twigeze tuzitena ko konte kuko twese twagarutse tuvuga tuti kuki visit Rwanda umuntu aca yibaza SK ibiriko biraba hirya no hino buri muntu wese atari ko ariyo bagiza nivyo bishobora kuba biriko bire influence zino nkino ikibazo cha politiki iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda nico gishobora kuba cinjiye no mu nkino nivyo umuntu ashobora kuca yibaza kuko nimba hafuswe visit Rwanda nukuvuga ngo nico kintu cyamaze kuba kishika he no mu nkino kandi ubona neza yuko Alonzo na Yves ni kibazo gikomeye cyane kuko imigwi yacu nayo nyene uyu mugwi wa Dinamo deja ku munsi waje wategezwe gukina match ya kabiri ni wakinye match ya kabiri kubera iki kandi kubera ko bamaze kubabuza bati muri ikete twasomye tuti nta sponsor ni mu mutegerezo kwambara nivyo visit Rwanda barayankiye ariko urumva ko FIBA yari yemeye yuko bati mu match ya kabiri ino nayo itegerezo kugaragara Yves kuri zino match mwene zimpuza makungu twari tumenyereye kubona president wa federation agira uruhara cyane mu guherekeza equipe muri zinyino ariko cette fois-ci Dinamo yagiye Pretoria idaherekejwe na president wa federation ariko eske kuri ibi bibazo byabaye iyo hariho presence ya president wa federation hariya anye hambavu yuko kumbure izi information zoca mu makete ariko kandi bika akabari we abari ala place mu gusigura impamvu canke mu kuyaga novuga naba batunganya izinkino hari ico byari gufasha canke hari ico byofashije cyane bon wewe reka dufate ku ikete riri officiel kuko ibihuha byo byari byinshi nguko nuku ariko reka dufate ku byagiye bishikirizwa wewe Dorcas Jesse ni umva ko president wa federation wewe ya propose biriya azi yuko biriya savye n'ivyubahirizwa ataze kigiye gukurikira kuko amahiganwa nka president wa federation club isohotse iva muri federation yawe nibaza yuko wewe utoyobegwa amategeko agenga ihiganwa mugiye kugirane gukina uriko uravyumva cyane ariko dusubiye inyuma gatoya reka tugende tubivuga byose hariho umunyamakuru hari umuntu yanditse kuri Twitter yitwa gute yitwa Le Majesté barenga Le Majesté niwe yavuze ngo des sources indiquent que ngo hariho ngo donc ngo inyuma y'ibi bintu nibaza ko yanafatiye no muntu uzenya no kuri ico cuka cintuze bambe yafatiye no kuri ayo makete ya president wa federation avuga ko president wa federation bijya bintu byashikiye Dinamo byaje bisanga hari ukutumvikana nawe kujya club ya Dinamo nashacha bice ku buyobozi kubera icuka bamazemwe imisi ko mu bantu
uraba muri ya audit y'abana na ya assemblée générale assemblée yose abiri ajya ma assemblée kungene novuga ijya rapport finance batayemeranyije abaperezida b'amaklube batayemeranyije ego ko Dinamo rero yogenda hariya muri Afrique du Sud igafatirwa biriya bihano ntihabe support ahubwo igafatirwa biriya bihano ari icifuzo ciwe iki caranditswe n'umuntu ngaho avuga ati hari amakuru mfise avuga ico kintu mu ntumbero ya cacuka bafitaniye urumva ko ntaco tugifana urumva ntaco tugifana twebwe ahubwo harimwo nk'akantu ko kuvuga ngo gukomeshana ahubwo nyene gifatanye nuko kungene hategerezwa kuba hariho presence yiwe ongera ko ico kintu cuko Dorcas club ya Dinamo ntishobora kuvoyaje ahantu idafise president wande wa federation ategeza kwa hariyo bazanye n'amakuru bavuga bibutsa ati nurunani rutigeze rushikaho Dinamo yashitse yararuherekeje erega abafise invitation abafise invitation special bejere bakaganda babihuza ko icuka mazemwo iminsi n'abaprezida b'amafede bambe b'imigwi bagize assemblée générale ya Febabu na cyane ko bamwagirije ko ari amafaranga yanyurujwe muri federation muri Febabu ayo mafaranga akaba yarananiwe kuba justifié ngo abaprezida b'imigwi banyugwe harabayemwe akantu kicuka hagati ya Febabu nayo ma club donc nayo ma club cyane iyo gufatira ko nyimba hari ico kunyenyurana nayo ni Dinamo kuko nifise icirikira kintu bakavuga bati usubire n'inyuma usinzi ko wabonye kuko muri rijya kete giwe Dorcas yavuze ati ntimwambare visit Rwanda kandi yarazi yuko kutambara iriya ntuze iriya logo yarazi kigiye gukurikira kuko nawe yabishizemwe ati byanse ko mutavyaba mupfume muheba amahiganwa musubira inyuma gifatanye novuga naya makete y'inyuma gatoyi yo kumenyesha yuko Club Dinamo yagiye ata ordre de mission ata ordre de mission novuga donc bacishije habo batacishije novuga mu nzira ziri officiel ku buryo novuga federation abari yo novuga ibarondera ordre de mission sinzi ko wabonye novuga nyamakete ego amakete niyo yabaye ku munsi umengo wa gatanu ibintu nk'ivyo ku munsi yabanzirije wa mbere ko Dinamo mengo yagiye ku wa mbere hama haheza amasaha make ireno twagiye tubona amakete Febabu bivuga ati bashaka kumenyesha yuko Dinamo donc basavye insiguro demande d'explication niyo yari objet y'iryo kete ati ni mwisiguro kungene mushobora kugenda mu gihugu cha South Africa bidatiye mu nzira nziza mutabitumenyesheje twe tutabimenyeshejwe kugira ngo kuko umva nibo baca kugira ngo twarabigarutse ko kenshi ngaha bon ico coco ubona ko ico Dorcas kiragaragaza nako kwa kutumvikana voilà kuko nyimba Dinamo yategezwe kubimenyesha Febabu niko bitegezwa gukogwa no kuvuga officiellement ni intambuko ariko Febabu nayo ntizi yuko Dinamo igetike bayifise kandi ntiba Febabu Dorcas ntiyari yobewe amatariki rijya higanwa za gutangurira urumva ko nakantu ko guterana gusa kugira ngo mitego guterana kubana taco bapfo nibaza ko ataco kari gatwaye mugakaragaraza yuko no kucubicisha no mu makete karagaragaza yuko ata communication gihari hagati y'amaklebe na federation batwarirwamwo ariyo ya basket kuko Dorcas nyimba bavuga amategeko aravuga ngo kujya hari naho na Dinamo ibifise inyungu mu byo federation iri bubafashe mu kugenda mu korosho gorgendo niki kuko federation n'ugwego technique rushobora no kudodora no hejuru nyimbara amatike bakeneye ibintu nk'ivyo ariko rero ico kitabaye Febabu ntiyari yobeye we ko Dinamo ariyo izoserukira Burundi mu mahiganwa ya BAL kandi federation ntiyari yobewe yuko buca BAL zitangura kuko niyo imenyeshwa nibaze ko information zihabwa Dinamo ariko na federation ibi ivyo bintu
ahubwo cyari ikintu cyo kwerekana ngo reka dutangure kugira ante kunyinyurana kwandikiranira makete ngo kuki mwagiye mutagize urumva naco ikintu kimwe jewe sinagomba nuko tugaruka ku byabaye byarabaye ahubwo twigire cyane ku ngaruka mbi kuko nabonye ari nyinshi cyane ingaruka mbi ni nyinshi cyane ibihano biraremereye cyane Dorcas kubera ko inyuma yaho Dinamo ikiniye itambaye iriya logo Jesse ngoma no kuyivuga mu izina kubera nubundi ntayo twambaye ariko twa Visit Rwanda sawa reka jewe ndeka kuyivuga kuko ntayo twambaye twebwe nka kote yiki y'u Burundi kutayambara byari bifise ingaruka mbi uri kuraraba nuriya president mwikete giwe yarazi ibigiye gukurikira sinzi rero ko ibigiye gukurikira wewe abishigikiye ko vyikora ivyo byari bitubereye twebwe nk'abarundi kubera ko mu bihano twahawe Dinamo yaciye yirukanwa amahiganwa ubwo nyene kuvejo kuko ejo Dinamo twese twiriwe twiteguriye kuraba yindi match ya Sezere bari gukina nande na Fuslaba inyuma y'iyo match imbere y'iyo match hasohoka makuru ko Dinamo yirukanwe mu mahiganwa yirukanywe mu mahiganwa kubera ko yaraye itambaye bari abafatanya bikugo ahubwo ibindi bintu bivugwa ko byakurikiye bavuga yuko ekipe yose iserukira Burundi igiye kumara imyaka 5 itasubira gusohoka muri ano mahiganwa bale kuva hariya muri Roto Bale Elitseze gushika muri Bale Nyezina bumva ibihano biraremereye hariyo n'ibintu nabonye bavuga ko buri mukinyi wese yari muri Dinamo azomara iyo myaka 5 atahano na hamwe ashoboye gukina nawe urumva ibihano biramukurikira ivyo bintu Dorcas naco bavuga hano nuko n'umumenyereza burya nawe arakogwa ibyo bintu nibyo bintu hariho n'amande wanashira n'amande aremereye nabonye ngo ibihumbi amajana 5 ageze ku miliyaridi nyinshi miliyaridi hafi zibiri zirenga urumva Dorcas ico kintu rero ikintu kibi gishobora kuba twese turazi basket yacu hano yarigeze turazi nguvu aya iyi migo yahorishiramwo amarokritema kurokrita makinyi baza gukina muri champion ico kintu no muri football caranze basket yarigeze ahantu bashobora kwikomeza abeza bo mu Burundi bakarondera abandi baza babungane tuziziro kritema za ba Otobo tuza bitwa wa muzungu yitwa Williams Perry baba Perry bariya bose baraza vyakwereka ukuntu basket mazi gukomisha gukene mukinyi mwiza ikanamuhemba ariko ivyo byose Dorcas vyakogwa kugira ngo baronke uburenganzira bwo kuja hehe hano muri Bale turiko turababwa abakinyi Dinamo yakoresha aba bakinyi ari itiriya ati kumaze kuyifata Bale iguha amafaranga ya recruitment ari hagati y'ibihumbi 3 n'amajana 9 n'ibihumbi 4 n'amajana 5 ku muntu umwe ku mukinyi umwe n'umumenyereza barimo nukuvuga ayo n'amafaranga bahabwa nada ayo mafaranga urumva yo kwikomeza umva ko karusho nukuvuga ushitse kuri ruriya gwego Dorcas ivyo wakoze byose nta ruhombo ruba rukiri wewe ntusubira gukora mu mufuko oya urumva ni nayo mpamvu ivyo baritanga ku migwi iba yashitseyo imigwi yacu yakora ibishoboka byose ikemvestisa kugira bashike ku gwego kuko baba bazi yuko Dorcas ako kanoti kariho kandi bazogakora inge gato rero umuntu aribaza nyimba tugiye kumara imyaka 5 tudasubiye muri Bale SK ya migwi tuzosoa kubona Dorcas urunani na Dinamo na Kerne nande basubiye kugura abakinyi kugira bikomeze kuri objective bazoba bafise imeze gute yoza gutanga karusho urumva ico nico kintu nabonye kumengo kiragize intambamyi zozo ni nyinshi intambamyi ni nyinshi cyane donc inkurikiza ahubwo inkurikizi ni kintu gikomeye nta kintu na kimwe ico twakwemeza cyo Dorcas mu byavuzwe byose
nta kintu na kimwe kiri officiel cemeza yuko hari uwategetse Dinamo kutambara Visit Rwanda atari novuga ino mu vyagi ndiko ndavuga atari no kete novuga atari rikete donc ikintu kiri officiel kigiye kumugaragara nta kintu na kimwe gishobora kuza ngo giprove ngo Dinamo hari umuntu yayibujije ariko Dinamo yari ifise inyungu nyabaki mu kuvuga ngo ntigire Bon nibaza ko kurundi ruhande Yves na Alonso ico twokwirengagiza nuko ikibazo cyo cyamaze kuba kiba kandi birababaje cyane kubona burya abantu bari isofye cyane umuntu akinvestisa bikomeye cyane ko ndiyumvira nkuno mugabo Jodase n'abandi bagiye batandukanye baba barashizemo uburyo so wenyene kuko ino ball cyangwa za elite benshi baba barifuje kubishika ko za zurunani za equipe ya New Star biranka kuba Dinamo wabivuza amafaranga bagiye kuronka kugira ngo bikomeze ibi byose n'ibindi byose bitandukanye kuba bariteguye kuzana umumenyereza munyamahanga si ibintu si investissement ufa gutora amafaranga hasi gusa ni ibintu umuntu waba yarateguye ibintu yabarayiruse kubitsinza ibipfonse rero inyuma y'iyo nsinzi niho nako ndagaruka mvuga nti se Barundi yarakeje equipe ya Dinamo avuga ati ndakeje cyane umugwi wa basket Dinamo kwiteka uri kuratera uburundi n'ingene uriko uritwara neza mu nkino zo muri mwihiganwa rya BAL saison 4 uno musukaba utahanye iyindi nsinzi turabateye intege mu nkino zizokurikira mutera imbere nk'umuzinga turi kumwe namwe nimba President de la République novuga atwara igihugu ashobora gukeza equipe nkuko kubera ko ikuratera iteka igihugu babigarutse ko muvuga muti gute twabigarutse ko turavuga byavuye muri audite ashaka kuba Manyakiza Jean Paul batazira apotre atabiryoherewe uburyo twagiye abantu bagiye barabivuga ko mbere urabizi yuko bo muri audite bagiye barakomeza bavuga bati hari ibintu bitagiye biragaragara cyane hari ibintu tutakoreye ko kubera ko tutabironse je sica mbona neza yuko ibi byonyene ari byo byatumye ako gashavu mwabivuze kuko ari nabandi bakomeje kuvuga ati kuki tutabonye par exemple muri Febabu bandika nko gukeza equipe ya Dinamo byiriko rakora hari bega ako kazigo kuko ikagiye gushika equipe yari itunganyije gushika aho igera muri BAL bega hoho umuntu aca yibaza Apotre afise ububasha bungana gute bwo ko influencer FIBA kugira ngo abakinyi bacu bo muri Dinamo ntibambara izo sponsor we numva yuko iki kintu ni kintu ofete kugeza kuri no mwanya twabonye ikete giwe mugabo umuntu arwetse ubwo bubasha bukura he yari kumbure muri iryo kete hogiye novuga hogiyeho cyo byiza hagiye novuga aho ubwo bubasha novuga kuko uyu munsi nibaza ko nta bundi buhinga kuko ndiko ndabona neza yuko mwabivuze ibihano bigiye gukurikira imyaka ingaha abakinyi bari muri Dinamo batagiye kubandanya bakina kugeza kuri no mwanya tuvugana ara makuru dufise yuko biciye kuri uyu nyene Majesté yuko Jodase president wa club ya Dinamo ashobora kuba yagarutse mu Burundi mu mubonano wawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngira nawe arabona ati jewe ariyo investment twakoze kandi tuko turabikora kubw'ineza y'igihugu kuko ugiye y'igihugu gitsinze twabonye na president de la République umukuru w'igihugu cyacu abishima abikeza ati ibi bintu muko murakora muko muratera iteka igihugu uyu munsi novuga n'ibindi yagaragara kube mu Burundi hariyo equipe ishobora gutsinda muri zino nkino za BAL wanashima match gaca kuri Canal Plus amasana bisi yose kabona uyu munsi bakaza bumva ngo ya equipe yakinye neza muri macare muri match ya mbere bamaze kwihanisha kubera ibi nibi kubera iyi sponsor kubera ibi ikintu kimwe ari umuntu aje kumpa umuco ambwiye yuko iyo ordre de mission itangwa iyo equipe iza guhabwa uburyo na leta bijya Apotre yasavye twarabisiguye urumva kandi ino Dinamo yoyo nkuko twavuze guhera ku mishahara y'abakinyi n'amarocrutement byose yabiroswa nande na BAL no kuvuga bobo bagenda bazwi officiellement nivyo by'amabiza n'ibiki muri ordre de mission ministeri iratanga umuntu wa iyo club yarihiwe nande na leta tuca tugaruka kuri ka kigoro leta impamvu baba bana bivanze Dorcas ku isi yose leta y'u Burundi niyo yonyene irihira amaklebe gusohoka mu nkino izi za Afrika zisanzwe iyo ari club ubundi
kwisi nzima leta ijejwe equipe nationale ariko leta ibikoreye amaklebe kuko bazi yuko nta na klebe yona kwisohokana kuko zikunda kugibwa bukene nta klebe yoriha intike z'indege z'abakinyi na staff yabo yose ngo igende kubera ivyo bidashoboka leta nyene kumwe nyene leta ari umuvyeyi wa bose bavuga bati ntaco klebe reka tuzirihira niko bigenda muri Champions League muri za CAF urumva no muri izi zantuze iyo zigiye ahantu muga Dinamo yoyo yaronsa karusho kuko amahigano arayirihira ntiwoca ugenda kuri leta nayo usubiye kuyigoza amatike ubu uri kurayigabura siko bimeze igihe rero habonetse ko ibi bishobora gushobozwa ivyo Dinamo yaciye ibikora uko muri ico gihe rero urumva ya ordre de mission bategerezwa kuronka kwa chef wa Febabu iyo urumva niyo mpamvu batabanje kubicisha hari igihugu kiba kizi yuko Dinamo yaronse tike iba yaranabakeje ibashigikiye inabaha n'imigisha yabo ngo bagende nibaza ko twabisiguye neza twarabisiguye bon muri ivyo byose rero Dorcas ikintu kiri positive kirimwo nuko bivugwa yuko president wa Dinamo yamaze kuhagaruka ngaha yamaze gushika ngaha afitaniye umubonano na nyene cobahiro mukuru w'igihugu ku rwego rero nka ruriya rw'igihugu hari igihe nyene usanga ututuntu ngunyinyurana iyo byahereye n'ubundi nyene ivyo hari aho usanga nyene nk'umukuru w'igihugu atabifise kamakuru menshi mugaga agasanga hari ukuntu biriko biragenda biriko bironona ibintu byinshi uko kuntu kujyana kw'abantu gasanga umwe ntaciyumvira inyungu z'ubundi ahubwo umwe yumva yuko ari bukoresha ubugabo bwiwe mu kugirane mu kononera abantu kugira ngo naniza abantu mu kugira gusa ikigaragara cyo mu bivugwa abantu benshi uri korera n'imyidogo myinshi benshi baravuga ati byabaye kuri Dinamo vy'ukuri biri nyuma y'umuntu atwara federation y'umupira w'amaboko mu Burundi ariko nawe niyo gira ubasha bunini ivi kuko uko bimeze kose nawe umuntu acaraba eske inyungu irimo muri ivyo bugiye yobuza equipe ya Dinamo kubandanya ikintu hariye yo bari inyungu nyabaki eske ni inyinyurano ni inyinyurano bugabo aho nta nyungu ifise erega Dorcas iyo umuntu agomba kugira nabi ari umuntu akunda kuvuga ngo ni roho ya nyoka ngo mutima w'inzoka ngo inzoka ngo irakomora inka yose ikayica kandi itari buyifungu donc rero ni urabona inka ngene ingana n'inzoka inzoka ishobora kuyiteramwo ubumara igapfa muga inyuma yo kuyica ntiri bufate ngo ifate ziriya nyama zose z'inka icikora ihejeje irayomboka ikisoboke rero iyo umuntu agira nabi ntaraba agira inabi inyungu yiwe ari kugira nabi gusa nta yindi nyungu biri ikigaragara ni kimwe gusa inyuma y'ibi bihe twizere yuko inyuma yaho Jodasi yageze nga mu Burundi kumbura ibyo babyiza cyane ko baravuga amakuru ava hariya i Pretoria nuko abakinyi ba Dinamo bandanye imyimenyerezo n'icizere cyasubiye kugaruka cuko competition zishobora kubandanya Dinamo igasubira muri competition mu givyo byose nibintu bitaraba officiel atawuramenya ukuntu biza kugenda mugabo bavuga yuko Dinamo yoyo hariya Pretoria yasigayeyo kandi yagomye mu myimenyerezo ayo namakuru yuno munsi atanga ico cize ikindi naco Yves na Alonso umuntu aca yibaza sivyo tuko scenario twokwibaza kuko twizere yuko ibi bihano byafashwe bashobora inyuma yuko acenga mu Burundi Jodasa bishobora guhagarara hari yashobora kuba bati mu mbangire gato simbire gato mu gihugu ngende gutunganya utuntu hama ninagaruka ngira turaza kuvugana nabo urumve cizere hariya nimba bavuga yuko equipe bandanye imyimenyerezo ngira baracafise cizere yuko naho FIBA yatanze ugwete yuko isanction cyo cyangwa ibihano by'imyaka 5 abakinyi bose bari hariya batazosubira kandi kinyuma yo myaka 5 ariko shirako yuko ivyo bihano nibifata gusa Dinamo bifata basket yacu yose aho rero ni naho hagaruka kijya kintu byukuri umubano w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ntumeze neza kandi igihugu kiza imbere muri byose Dorcas cyo tudacemera mugabo hari gihe umuntu ashobora gupeza karabati ino ngingo nyimba ifise byinshi yogira yokonona nta kuntu umuntu yorasha bivuga ko Jodase arico ntako yo birengera kuko ibipfa byo bibari byinshi kuko
icitwa BAL na FIBA ntibari babuze kuraba ibibazo mufitani ntibari bubyinjiremwo bobo ibyo bo bafata ko bobo bari muri basketball ikibazo cy'igihugu n'ikindi kandi ko yuko ngo inkino ziraduhuza nisi dutandukanya kuko yuko ico kintu ni slogan inyungu bashira imbere baba bavuga bati dushira imbere cyane mu nkino baba bavuga bati unamufatanya bikorwa twe yaduhaye amafaranga kandi arafise n'ibyo adutegeka mu gihe c'intuzi ahubwo tukuba turahakwa kwisanga muri position yuko wa mubanyi aca yoba yungukiye mu kutugirira nabi gute kuko tugiye muri ivyo bihano yo mu kwica basketball nta bikorwa bya basketball nubwo byo hari intambwe yo dusubiza na cyane cyane yuko shira ko yive yo basketball ikora tera imbere mu Burundi gute n'abanyamahanga baza ndiko ndiyumvira iyo equipe izofisa abanyamahanga bazo kwemera gukina championnat local yonyene ata competition yo ku mugabane wa Afrika ikomeye bazokina baba president bahora bashiramo uburyo bazosokora babakinyi basubira bagende bironderera handi championnat yacu tuje dukoroka n'abatara abanyamahanga biragoye cyane gose yuko umukinyi wa basketball yokomeza kwitanga atahantu novuga atahantu kure novuga azogirwa amahigo yo gushikayo urumva biragoye cyane kuko nimba bizwa bimeze gutya eske azomenera he visibility nihe azogaragarira ko championnat ngahe wacu mu Burundi bon gusa ikintu kimwe Alonso biragoye cyane gose byoba bibabaje aho basket yarigeze tuhipfuriza ejo ari umuntu nariko ndasigurira ataze ibintu bya basket mugabo babaye na benshi bakubwira dusigura ibintu bimeze gute ko twumva bimeze ukunuku iyi ntambwe Dinamo yarigeze ko abantu bamenye ko ari rya mbere tuyishitseko niyo club ya mbere yaronse amahigo yo gushika muri BAL iyo BAL rero imeze gute BAL ni nkayo Champions League ya basketball ariko Dinamo igeze muri cagiti c'amatsinda amatsinda ahubwo oya ndeka ndabigereranya uko urabona muri football iyo ikipe ishitse mu matsinda nironka yantuzenye yakantu urabona ntabwo bisanzwe riganwa kuba ryatangwa guca kuri intuze kuri kanal ni ryari twaye bwabone ikipe ya basket yacu iduserukira ica kuri kanal kuri izi za kanal zigeze ku rwego rwa nyuma exactly nivyo niko ndakubwira nagereranije ni iyi Dinamo hano yarigeze ni hamwe Simba na Yanga zisigaye zigera muri football donc kumva ko Simba na Yanga zigiye gufatirwa ibihano ndiko ndabigereraniriza ku bantu batahura football gusa babumva ivyo muri basket hakazi ikintu kibafatiye ibihano gukugwa muri ajya mahiganwa ya Champions League yari yabagezaho bakina na za Al Ahly kuko tugeze ku rwego aho dukina n'uwitwa ko ari mwiza wa mbere muri Afrika muri basketball kandi tukanamutsinda gutsinda Cape Town Tigers muhira erega bakenera muhira urumva ubwo bushobozi difference y'amanota 10 shira ko yuko abantu 1000 bari baje muri rya arena yabo ibihumbi ndwi by'abarorerezi shira ko kanale Afrika nzima iri kwirerekana zino nkino no kuyisi aho ishobora kwerekana ino deficit ibaze renga Simba na Yanga bacha babagira ngo mwe muravuye mu mahiganwa muzona yagarukamwe inyuma y'imyaka 5 umva urugero football yo muri Tanzania yo bisubiye ko inyuma naho imaze kugera kacura abanashima bivanye n'irihe kosa ikosa ritavuye kuri equipe equipe donc ibiguye mu morero kutabona ibintu kumwe kuko ngaje ndavyita nivyo bindi mwari kuravuga kunyinyurana ndabereke yuko peut-être fisi jambo rya nyuma Dinamo mugani wawe nta kosa ifisi yari ifisi vyitegekwa nande na FIBA n'amategeko agenga ihiganwa yari ifisi vyitegetswe n'umuvyeyi federation ikomotsemo iyo ngingira goye kuko na wewe ntuzi ngo rigete y'ivyo apotre yadusavye tutaryubahirije nawe adufata ibihano bimeze gute biragoye cyane gose kuri pinga cyane kuri garariza biragoye ejo kuwa kabiri
boba irukino rugira kabiri kumbure nibwo hagisigaye amahirwe bivanye no vuga kumbure nuno mubonano hagati ya Jodase na nyene icubari mukuru w'igihugu kagenda neza ishobora kuva mu nzira ugasanga ibintu byakemutse nivyo twiteze twiteze inkuru nziza kumvikana no vuga ko umose barundi no vuga yoraba nawe nyene nkuko yama ashigikiye no vuga bakiri bato ko ijya misori iri hari ya vraiment niyo gwa mu muri y'abantu hari amasaka naka bahawe kugira ngo kumbure bizoba byavuye cyangwa kurande rwa Jodase azobe yamenyeshije ati twe turabantu twemeje turabandanya cyangwa byanse burundu amasaha mengo batanze amasaha 12 mbega kuva ryari mengo nuno munsi midi saa 6 niho bihera niyo bategezwa kuba bari amasaha 12 bo barashaka kuongereza mu mwanga kuko barabizi ibikorwa bya president arashaka kuba barashaka kuongereza bakarindira abagwaye mu masaha nawe no ukaba ufise umbonano na nyene icubahiro nturi buve hari utababwiye uti hari cyo tugiye ko ejo faso urumva ibikorwa biba bimufatire ni byinshi ejo rero ejo bikumbure ku byifuzo byacu bigenze neza ni Dinamo ifise urukino nino ikipe ya Petro do Luanda nta mukunzi wese w'inkino atokwifuza kubona Dinamo ibandanya kusi weje hari match rero ya Dinamo na Petro do Luanda yo muri Angola kandi amahirwe aracahari kuko nabonye ekipe ya Fusuraba yasuye kandi gutsinda ekipe ya Cape Town Tigers Cape Town Tigers yo ni ya nyuma urumva peut-être iyo uretse rero urukino rwo ku munsi wejo tutakinye Fusuraba nayo nyene yaratsinzwe nino ekipe ya mwitsinda hasohoka banga si babiri ekipe mengo hasohoka zibiri yego nukuvuga twebwe erega mugabo bari gukina match zibiri ni zitatu ko mwitsinda turi ni itsinda n'amatsinda ine ni match zibiri arena retour nivyo navuga erega nivyo navuga tuzoseka gukina Cape Town nivyo nariko ndavuga ni match nyinshi haja na Cape Town Tigers kwa dusigaje urukino gukina nayo nukuvuga Cape Town Tigers yo atarisanganya twarabonye nta nguvu zo guhangana na Dinamo yari ifise icari gisigaye nukurondera omwe ubundi ugira nkuko wagize Cape Town Tigers nubwo iyo ni minimum ndiko ndavuga ariko Dinamo twarabonye ko muri rijya tsinda ishobora gukora icari cyo cyose irafise izo nguvu zo kubikora nico cari ciza ikindi catumye no nkuru rero ibabaza abantu abarundi cyane nuko niyo Dinamo yari yatsinze urabona Dorcas ibi byose iyo bikaza kuba Dinamo yanakubiswe difference ya 20 bavuga ati niba basezerere na kare bari bakubise ariko kuba bari batsinze bakerekana na buriya bushobozi bw'uko bashobora kubandanya batsinda bakagera kure kiriya kintu Alonso nico catumye koko twaito sport yacu tsinda gake ni France nazogenda hiyo akadutera iryo teka abasigaye bose tuzi uburyo baduhemukira ku rwego rwo hejuru cyane rero iyo ronsu yumwe ku rwego nka ruri Alonso ashaka kwitwara neza nka Dinamo vraiment byari ibintu numunezera abarundi baronka gake numunezera abarundi baronka gake kubona nawe uciye uza ukamera nk'ukumengo kumvo imwe canke yindi ukanigirwa mu menshi kiba ari kintu ntawe cyo ryohera ari umurundi